turabaramukije mu izina ry'umwami Yesu. Turashimiye n'abaririmbyi baturongoye. Amazina yanje nitwa Ndayikeza Welax. Abakorera mu bana muri Sunday School. Abantu benshi ntibamenyere. Turashimiye Imana ko abavyeyi batwize. Jewe abagenzi narabwiye ko ari je nzokwigisha dimanche bose barakoma induru. Ngo mwishengero barabizera bakabaha kweri agatuti muri abasore. Twagomba rero dushimira abavyeyi bacu ko nabatwizera bagashobora kuduha hano ukuri umusore bari mu ibintu byinshi kuburyo usanga ivyo mwubatse ugasanga ivyo twe tuvugiye ngaha bimaze nk'imyaka 5 kugira ngo umusore mu vyubake ivyo tuba twasambuye ariko turizeye Imana kwiza kudushoboza tutaje gusambura tuje kubaka. Imana ishimwe cyane. Turakiriye n'umuvyeyi wacu. Imana ishimwe. Karibu kandi ndibaza ko naza gufata umwanya munini ni ryambere mpagaze hano. Turaza kwiga ku ijambo rivuga ngo guhindurwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Turaza gusoma muri Genesis. Neno linasema kubadilishwa na Mungu. Tutasoma. Turaza gusoma muri Genesis. Tutasoma katika Mwanzo. Cha 32 intanguriro kitabo cyo itanguriro Kirundi. Turasoma mu itanguriro igice 32. Tutasoma kitabo cha Mwanzo 32 kuva ku murongo wa kaduhere kwa 22 gushika kwa 28. 32 kuanzia mstari wa 22 hadi 28. Mirongo 32 umutwe w'amajambo uvuga ngo Yakobo anigana n'umumarayika w'Imana. Avyuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bompi, inshoreke ziwe zose n'abana biwe uko ari 11, ajabuka icambu ca Yaboki. Arabajana abajabutsa uwo mugezi, ajabutsa n'ivyo yarafise vyose. Maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye akora ku ngingo zifatanya ifyinga n'itako rya Yakobo. Imerero ry'itako ryiwe rirahinyagara bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati sinkurekura utampezagiye. Nawe aramubaza ati witwa nde? Ati ndi Yakobo. Aramubarira ati ntuzosubira kwitwa Yakobo namba ariko wiswe Isirayeli kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Na nashatse ko tuganira kuri iyi nkuru ndibaza ko atamirongo myinshi nza gusoma. Nitaka tuzungumze kwa hii habari, tutasoma mistari mingi. Nashaka tuganire kuri Yakobo. Imana ishimwe. Tutazungumzia kuhusu Yakobo. Yakobo ndagerageza gusubira inyuma gatoyi kubera ni nkuru ndende. Basi nitarudi nyuma kidogo sababu ni habari ndefu. Ndahera kuri Aburahamu. Aburahamu yavyaye Isaka. Nitaanzia kwa Abrahamu, Ibrahimu ambaye amemzaa Isaka. Hama Isaka acarongora Rebeka. Basi Isaka akamwoa Rebeka. Biblia ivuga ngo Isaka yari afise imyaka 40. Biblia inasema Isaka alikuwa na miaka 40. Hama Isaka na Rebeka nabo nyene nkuko Aburahamu yatevye kuronka umwana, Isaka na Rebeka baratevye kuronka umwana. Basi kama gisi Abrahamu amekawia kupata mtoto na Isaka na Rebeka wamekawia kupata mtoto nao pia. Biblia ivuga ngo hama ngo Isaka ngo atakambira Imana. Biblia inatuambia basi Isaka akamlilia Mungu. Ngo atakambira Imana kubwa Rebeka kugira ngo ashobore kuvyara. Akamlilia Mungu kwa ajili ya mke wake Rebeka ili apate uzazi. Hama Isaka yari afite imyaka 40. Isaka alikuwa na miaka 40. Baca baja kuronka umwana baronse abana bageze ku myaka 60. Walipata watoto kisha miaka 60. Abana baronse amahasa 2. Wakapata mapacha 2. Yari Yakobo na Esau. Ilikuwa ni Yakobo na Esau. Je rero nza guhagarara cyane kuri inkuru yanje hagaze kuri Yakobo. Basi habari yangu sana sana na itashimamia kwa Yakobo.
umutwe w'amajambo na nawise ngo guhindurwa n'Imana cyangwa guhindurwa na Yesu. Basi kichwa cha neno nimekiita kubadilishwa na Yesu ama kubadilishwa na Mungu. Hama Biblia avuga ngo Rebeka ngo munda yiwe ngo aba bana bagwanirayo. Basi katika tumbo ya Rebeka au watoto walikuwa wakipigana kila mara. Hamaja gusiguza Imana. Akaenda kumuuliza Mungu. Imana iramubwira ati munda yawe hari amahanga abiri. Mungu akamwambia katika tumbo lako kuna mataifa mawili. Kandi mutoyi ngo niwe azoba mukuru. Basi Mungu akamwambia mdogo atahukumu mkubwa. Hama bageze kuvuka. Basi walipozaliwa Esau niwe yaje ubwa mbere. Esau alikuja mara ya kwanza. Biblia ivuga ngo Esau ngo Biblia ivuga yakoresheje ngo yari umuntu atukura, niko Biblia y'ikirundi menga yakoresheje. Yari umuntu ngo atukura, yari afise inzobe nyinshi cyane. Yani alikuwa mweupe, katika kimombo watasema alikuwa mwekunda sana. Kandi akagira ngo ubwoya, yari afise ubwoya bwinshi cyane. Na alikuwa na manyoya mengi sana Esau. Hari ayandi mavershe bavuze ngo wamengo afise ni nk'igishato c'igikoko. Ni burya bwoya menga bw'ishato, ubwoya bw'igikoko. Yani alikuwa na manyoya mingi, utajifikiria kama ni ngozi ya kidudu fulani. Hama Esau aravuka. Esau akazaliwa. Mugabo Esau avutse, lakini alipozaliwa Esau, Yakobo acafata we yarafashe nga Esau asohotse, Yakobo yari yafashe nga. Basi Yakobo alipochomoka tumboni na mdogo wake Yakobo amekuwa amemshika kwenye mguu. Yari yafashe agatsinsi. Alikuwa akimshika ukasigino hapa. Nuze Yakobo, urumva Yakobo na warazi. Basi na Yakobo naye akamfuata mkubwa wake. Hama bagerageje kuvuga Yakobo na Esau, Biblia ivuga ngo ukijaribu kutazama Yakobo na Esau, Biblia ivuga ngo Esau ngo yari umuntu akundwa na se. Basi Esau alikuwa anapendwa na baba yake. Hama Yakobo nawe agakundwa na nyina. Na Yakobo alikuwa anapendwa na mama yake. Esau yari umuntu w'umuhigi, umuntu aja guhiga. Basi Esau alikuwa mtu wa muindaji. Hama Yakobo nawe Biblia ivuga ngo yari umuntu ngo aba mu mahema. Basi na Yakobo alikuwa mtu anaishi kwenye mahema. Yari umuntu yibanira na nyina, umva yari umugenzi wa nyina, karakana ka nyina. Yani Yakobo alikuwa rafiki ya mama yake. Bisigura ko amabanga nyina yarazi, Yakobo yarayazi. Yani siri za mama yake Yakobo zote alikuwa anazifahamu. Ama Biblia avuga ngo barakura. Biblia inatuambia kwamba wakakuwa. Umunsi umwe ngo Esau aja guhiga. Siku moja Esau akaenda kuwinda. Agiye guhiga, alipokwenda kuwinda, hama aragaruka mgango atacu yaronse. Akarudi bila kupata chochote. Hama ngo Yakobo ngo yari yatetse ibiharage ngo bisa neza. Basi na Yakobo alikuwa amepika maharagwe matamu sana. Esau ngo yarashonje cyane, abwira Yakobo ati makuru two watetse. Basi Esau alikuwa na njaa nyingi, akamwambia Yakobo ampatie chakula. Hama Yakobo mwibuke ko ubwa mbere yaje afashe mukuru wiwe gutya, bisigura ko niwe yashaka gusohoka ubwa mbere. Ujue kwamba Yakobo alikuwa mjanja, ametoka hata akishika kisigino cha mkubwa wake. Hama Yakobo acabwira Esau ati kugira ngo ndaguha ivyo urya, turaguza umabusa murago, hama nandi ndaguha ivyo ufungura. Basi Yakobo akamwambia kusema nikupatie chakula, nipatie urisi kwanza, mimi niwe mrisi na mimi nitakupa chakula. Hama Esau aramubwira ati mbe ubwo busa murago no bwo maririki napfuye. Esau akasema sasa hii urisi mimi utanisaidia nini na mimi nina njaa. Yakobo aramuha kuvyo yatetse kuri vya biharage vyiwe n'ubugari, hama arafungura. Basi Yakobo akampatia maharago yake kwa ugali, akala na akampa urisi wake. Ngabo Esau ni yarazi ikintu kibaye, we yimvira ko ari ibintu bisanzwe gusa. Esau akutambua kilichotokea, yali alifikiria kama ni vitu tu kawaida. Hama ijambo ry'Imana riravuga ngo se wabo Isaka ngo atangura, harace igihe se wabo Isaka ngo yariko arakura. Basi Biblia inatuambia baba wao alikuwa anakuwa mzee kongwe. Ngo amaso yiwe ngo yaratanguye kuyihweza ngo ivyijiji. Basi macho yake alikuwa yaoni vizuri. Hama abwira Esau, amubwira ngo mwana wanje, ndiko ndakura, genda undondere, genda umpigire, uhige ko yarazwa higa, genda uhige, hama ico wafashe ukinekere. Biravuze ngo ucumbe ngo uziteke zicumbe. Yani alimwambia mtoto wake Esau aende kuwinda, amletee, apige kabisa chakula mnono alafu amletee. Hama mama wabo Rebeka,
Mama yake Rebeka, mama yao aravyumva, akavisikia, acabwira Yakobo, akafika anamwambia Yakobo, kuko yakunda Yakobo, sababu alikuwa anampenda Yakobo. Amugira ati numvise papa wawe ariko arabwira Esau ngo aje kurondera. Nilisikia baba yako akimwambia Esau aende kuwinda. Ngo ariko ngo reka ngo wewe ngo genda munuze muri zya ntama urabe uzane amashuri abiri hama uzizane ndazigutekere kumbe papa wawe akunda. Akamwambia wewe uende ulete kondoo 2 kabisa nikuzikupigie kisi baba yako anavyopenda. Esau Yakobo mugaragira ubwoba. Yakobo akawa na woga kidogo. Yakobo acaribaza arabwira mama we ati nukuri mama je urazi Esau n'umuntu w'ubwoya. Akamwambia mama yake, mama tazama Esau ni mtu yuko na manyoya mengi. Hama je nanje ndi umuntu ata Biblia yavuze ngo Yakobo wewe ngo yari inkuti umengo inkuti. Yani Yakobo alikuwa hana manyoya yoyote. Hama mama we aramubwira ati nugira ikibazo mwana wangu. Mama yake akamwambia usiwe na shida mtoto wangu. Genda uzane je ndazigutekera hamuzimushira. Wende ulete chakula nipige nimpelekee baba yako. Umuvumo yari kukuvuma. Basi laana ambayo angekulani je uranjako. Itatokea kwangu mimi mama yako. Hama Yakobo aragenda arazizana. Akaleta hizo kondoo 2. Hama mama we araziteka kwa kundi. Mama yake akazipiga kabisa kwa kundi Isaka kuunda. Gisi Isaka anavyopenda. Hama Yakobo alafu Yakobo acharabwira mama wiwe acafata igishato, acafata urukoba rw'igikoko, acafata urukoba rw'iyo ntuze rw'izo ntama acazimwambika aha hose gutya no ngaha mwizosi ahantu hose ashobora gukorakora ntiyumva ubwoya. Basi akamvika ngozi ya kondoo ambayo ina manyoya ili mahali pote babake atamgusa asikie manyoya. Kandi Biblia avuga ngo yaciye amwambika n'impuzu za Esau kugira ngo papa we aze kumva kamoto aze kumva ko ari Esau. Basi akamvika hata nguo za Esau. Hama Yakobo aratwara. Yakobo akapeleka chakula. Ashirase akampelekea baba yake. Mugabo Isaka aratangara amaze amubaza Esau ko mwana wanje Esau ko wanyarukije. Akamwambia mtoto wake Isaka akamwambia mtoto wangu Esau mbona umeharakisha? Hama Yakobo abwira Asati Imana yampaye umugisha. Yakobo akasema kwa fasi ya Esau kwamba Mungu amenipa baraka. Mugabo Isaka acabwira ati egera ngaha ndakumvirize kuri byukuri uri Esau. Isaka akamwambia mtoto wake sogea nisikie kama wewe ni Esau. Hama agerageje kumukorakora. Alipomjaribu kumgusagusa ariko arakora yumva ari Esau. Akasikia kweli ni Esau. Hama n'impuzu ziwe akamoto kazo na harufu ya nguo zake yumva ari Esau. Alisikia ni Esau. Mugabo ariko aravuga lakini akisema yumva ijwi ari rya Yakobo. Akasikia sauti ni ya Yakobo. Hama Isaka aramugira ati ndumva ijwi ko ari Yakobo. Akasema nasikia sauti ni Yakobo lakini mwili ni wa Esau. Mugabo Isaka ntiyamenye ivyarivyo. Isaka hakujua ni nini litokea. Hama aramuhezagira. Akambariki. Ahejeje kumuhezagira. Alipomaliza kumbariki. Haheze umwanya mutoyi. Kisha muda kidogo tu. Hama Esau nawe arashika. Na Esau akafika. Esau arashika arategura vya bindi kumwe papa we yabimubwira yabimusaba. Akapiga gisi babake alimwambia. Hama arabimushira nawe. Na akampelekea. Hama bimushiriye. Alipompelekea Esau acabwira Isaka ati papa ndashitse ndakuzaniye bimwe narondera. Esau akamwambia baba yake nimefika na kuletea vile ulihitaji. Papa wiwe acaranduka umutima. Baba yake akaondoka moyo. Acaramubwira ati urindega mwana wanje. Akamwambia wewe ni nani mtoto wangu? Acaramubwira ati ndiye Esau watumye vya bindi watuma. Akamwambia ni mimi Esau nimeleta ulivyonituma. Hama Isaka aramubaza ati none ni ndavuye ngaha. Basi Isaka kauliza nani anatoka hapa? Biblia ivuga ngo Esau ngo yagize agahinda. Basi Biblia inasema Esau akawa na huzuni. Kuko urumva Esau yaciye atahura kuko Esau yaciye atahura ati Isaka nuze Yakobo ubwa mbere yantwaye umugisha wo kuba samuragwa. Esau alitambua kwamba mara kwanza Yakobo anipeleka baraka ya kuwa mrisi. Hama se Isaka carabwira Esau ati nukuri hari uvuye ngaha kandi namuhezagiye umuhezagiro wose. Akasema baba yake akasema kwa kweli Yakobo anatoka hapa nimembariki baraka yote.
Esau agira gahinda mu mutima. Esau akawa na huzuni moyoni. Hama Esau abaza Isaka ati none ga papa nta numuhezagiro na mutoyi basi wasigaranye. Basi Esau akauliza baba yake hakuna hata baraka kidogo unabakiana nayo. Isaka amugira ati namuhaye umuhezagiro wose namugiye ko azokura ganza namuhaye vyose. Basi Isaka akamwambia nimempa baraka yote kabisa. Hama Esau aringinga Isaka amugira ati basi nanje mezagira basi nagahezagiro basi gatoyi. Basi akamsi basi baba yake ambariki hata baraka kidogo. Hama Isaka hezagira Esau yamuhezagiye ibintu nyene bidafashe. Akambariki tu vitu vya kawaida. Amugira ko azoganzwa na Yakobo. Akamwambia kama atatawaliwa na Yakobo. Mugabo Esau achagashira ngaha. Esau basi akaingiza kwenye akili. Esau yagize ishavuri nini cyane. Akawa na kasirani nyingi sana. Charavuga ati tuzokwihurira. Akasema tutakuoneshwa tu. Hama Esau, alafu Esau ingo yibwira mu mutima ko akajambia moyoni ko papa wabo agomba afe, kwa sababu babake anatafariki azomurindira ni afa, atasubiri akufe. Hama chakica nako ka Isaka ka Yakobo nako afika na kanyonga. Sasa mugabo ndibaza ko yoba yarabigiye abantu. Inawezekana aliambia watu. Biblia ivuga ngo Rebeka ngo avyumvise. Biblia inatuambia Rebeka aliposikia hivyo wachaburira Yakobo. Akamwambia Yakobo. Mwibuke ko Yakobo yari umwana akundwa na nyina. Kumbukeni kwamba Yakobo alikuwa anapendwa na mama yake. Hama acamugira ati urazi rero kugira ngo wirinde ishavu rya Esau burahunga ugende. Akamwambia sasa ili uepuke hasira ya Esau kimbia utoke hapa wende. Ugende yaciye amurungika kwa Labani yavukana na Rebeka yari onkle wa Yakobo. Basi akamtuma kwa mjomba wake Labani aende kuishi huko. Acamugira ati genda uramaze igihe hama uburake bwa Esau ni bwahera uzogaruka. Akamwambia wewe uende huko kwa mjomba wako alafu hasira ya mkubwa wako ikikwisha utarudia. Kandi muri Biblia aha mwitanguriro katika Mwanzo kwenye Biblia aba bantu barongorana hagati yabo. Se wiwe Isaka yaciye abwira Yakobo ati ni waje kurondera uzoje kurondera mubi wacu. Baba yake Isaka alimwambia Yakobo ukitaka kuoa uende katika jamii yetu. Hama Yakobo aja kwa Labani. Basi Yakobo akaenda huko kwa Labani. Hama Yakobo ageze ahantu hari umugezi. Yakobo alipofika mahali kuna mto, niho ibitungwa vyabo vyaza kunwa maji. Ndipo mifugo yao ilikuwa inaenda kunywa maji. Hama hacha umukobwa wa Labani. Mpaka kuja mtoto wa Labani yitwa Rasheli. Alikuwa anaitwa Rakeli. Hama Yakobo aramwibwira. Yakobo akaanza kumwambia, aramwibwira wari we, aramubwira ko Rasheli papa wiwe se wa Yakobo, mama wa Yakobo bavukana na papa wa Rasheli. Akaanza kumwambia kwamba ni wandugu, yani wazazi wao wanatoka tumbo moja. Hama Rasheli acagenda bibwira abi wabo. Recho akaenda kuambia watu wa huko kwao. Bacha bamubwira muhamagare Yakobo. Akawaambia wamwite Yakobo. Ndagerageza kuvuga nashaka gushika kuri uyu murongo twasomye. Ico nashaka gushika ko muraza kucuma. Najaribu kwenda haraka nikifikia kwa mstari ambao tulisoma. Hama Yakobo bacha baramutwara muhamagara ati nawe aje kwa Labani. Basi Yakobo akaenda kuishi kwa Labani. Hama ashize kwa Labani araryoherwa abonye uwabo nawe. Basi alipofika kwa Labani akafurahi kuona mtoto wa dada yake. Yakobo abangaho. Yakobo akaishi hapo. Hama Labani hageze hayizigiye acaramubaza ati ushaka ndagukorera iki? Nigikiwo no gukorera, nigikiwo wonkorera hama nkaguhemba. Basi mjomba wake akamuuliza sasa unataka unitumikie nini ili nikulipe? Hama Yakobo aramubwira ati jewe narakunze Rasheli. Basi akamwambia kwamba amempenda Rasheli. Amubwira ati ndashaka kugukorera hama uzome umukobwa wawe. Akamwambia nataka nikutumikie na wewe unipe mtoto wako. Hama Yakobo acamubwira ati Labani acamubwira ati nkorera imyaka 7. Labani akamwambia mtumikie miaka 7. Hama nzoca ndaguha Rasheli. Kisha nitakupa Rasheli. Biblia ivuga ngo imyaka 7 ngo yamubereye nk'imisi. Basi Biblia inatuambia miaka 7 ilikuwa kwake kama siku 7. Hama ya myaka 7 iheze. Kisha miaka 7 barategura ubugeni. Wakaandaa harusi. Hama baramuzanira umugeni. Wakamletea bibi harusi. Hama bararyama mu gatondo mugabo agiye kuraba. Basi asubuhi alipotazama bacha basanga bamuzaniye Rasheli bamuzaniye Lea. Akajikuta wamempatia Lea kuliko kumpa Recho.
hama Yakobo arababara, na Yakobo akahuzunika. Mwibuke ko Yakobo na wenyene, na kumbukeni kwamba Yakobo na yeye pia ari jambo rivuga ngo icyo utashaka ko bagukorera ngo nawe ntugagikorera abandi. Kuna neno nasema usichotaka wakufanyizie usifanyizie wengine. Mwibuke ko Yakobo yavuye inyuma nawe yivye umugisha w'abandi. Kumbukeni kwamba Yakobo ametoka huko nyuma akiba baraka ya mwingine. Ama Yakobo nawe baciye bamucamwo, baciye bamuhindurira umugore. Basi na Yakobo naye wamempita Emo wakampatia mke ambaye sio mwenyewe. Biblia ivuga ngo Rasheli ngo yari mwiza cyane ngo wakaranga. Biblia inatuambia kwamba Rachel alikuwa mzuri sana kwa uso. Hama ngo Lea nawe ngo yaraba umunori. Basi na Lea alikuwa macho magenge. Ama Yakobo arababara cyane. Yakobo akahuzunika sana. Acaramubwira ati ibi wankoreye nibiki? Akamwambia mjomba wake sasa umenifanyizia nini kweli? Hama arabana amubwira ati muisanze mfite mu mategeko yiwacu. Akamwambia sasa kwa kawaida katika sheria za hapa kwetu nidutanga mutoyi mukuru agihari, hatutoi mdogo na mkubwa yuko. Tirero ati twaguhaye mukuru, ushaka mutoyi subira unkorera indi myaka 7. Akamwambia tumekupatia mkubwa, ukitaka mdogo ongeza unitumikie tena miaka 7. Ariko kubera Yakobo yakunda Rasheli, sababu Yakobo anampenda sana Rachel, iyo myaka 7 wamenga ni ubusa. Miaka 7 ilikuwa kama bure tu. Hama arayikora hama aramutwara. Akatumika miaka 7 kisha wakampa na Rachel. Hama Yakobo narabani barumvikana ukungene Yakobo yo mukorera, hama narabana akazara mutunga mu bitunga, akazara muhemba mu bitungwa vyiwe. Basi wakasikilizana gisi azidi kumtumikia naye aende kumlipa kwa kumpa mifugo. Uko bumvikanye, bari bumvikanye, hari ukuntu bari bavyumvikanye, ni kirundi kiba kigoye gutahura. Izisukuntu zabari za Yakobo barumvikanya ati izisa gutya na gutya zizoba ari gwanje. Basi walielewana hivyo, yani za marangi fulani ni zangu na za marangi fulani zitakuwa zako. Mugabo urabona agiye gusanga casanga zazindi bavugana zizoba za Yakobo nizo yasanze ari nyinshi. Akakutana mifugo ya Yakobo inakuwa mingi sana. Hama ngo acafata intama nyinshi, inuze ibitungwa vyinshi, acabiha abana biwe ngo nk'urugendo rw'imisi 3 baca barazitwara bazikura mu za Yakobo. Akashika mifugo mingi akapatia watoto wake wakaipeleka kama safari ya siku 3. Kubera Yakobo yari kumugisha, sababu Yakobo amekuwa amebarikiwa, Yakobo yazara zisengera, akaanza kuombea mifugo yake. Uko yazisengera zikaja ziza kwa kundi ashaka zisa. Basi akiomba Mungu ziwe na rangi ambayo anahitaji zinakuwa hivyo hivyo. Gushikaho n'abana barabani batangura kugira ishari bavuga ati ivyari vya papa Yakobo yaravyigaru. Umva basanze munuze nyinshi ari vya Yakobo ari byo bisigari vya Yakobo. Mpaka watoto wa Labani wakakuwa na wivu kwa sababu alikuwa kama anapeleka urisi wa baba yao. Hama Yakobo yigira inama mu mutima. Basi Yakobo akajiambia moyoni, aravuga ati jewe aha hantu, akasema mimi hapa fasi nigerezwa kuhava kuko ninahava nawe nyina azava bangirira nabi. Akajiambia ni anastahili kutoka mahali hapo sababu asipotoka watamfanyia vibaya. Hama yigira inama mu mutima, akajiambia moyoni, cyavuga ati nzofata ibitungwa n'abagore banje yabanjagisha inama abagore biwe. Basi akashaurisha wake zake, arababwira ati nagoma ndabatware tugende tudasezeye. Akawaambia mimi niko nataka twende tu bila kuaga tuondoke kama kutoroka. Hama abagore bacamugira ati nta mugabane dufise mu vya papa, nta mugabane tugifisemo. Wake zake akamwambia na sisi hatuna urithi katika mambo ya baba yetu, tuondoke. Tikuko papa yaradukosheje, nta kintu na kimwe tugifise mu vya papa. Basi baba ameshatuolewesha, hatuna urithi wowote kwake. Wengi ngo wafashe twege turayubahiriza. Wakamwambia basi uamuzi ulioshika tutawaheshimu. Hama barafata urugendo baragenda. Wakashika safari wakaondoka. Ariko mwibuke ko Yakobo aho yaragiye naho yarasubiye kwa Esau. Kumbukeni kwamba Yakobo alikuwa anarudia wapi? Kwa Esau kule kwao. Hama baragenda, wakaondoka, bafashe urugendo baragenda. Hama Labani baramuburira haheze nk'imisi 3, baramugira ati Yakobo yacitse kandi yacikanye umva n'abagore biwe abana ba yacikanye n'ibintu. Wakamwambia Labani kwamba Yakobo amekimbia, ameondoka na mifugo na wake zake na watoto wako ambao ni wake zake. Hama Labani aramukurikira, na Labani akamfuata. Mugabo uhoraho amusanga mu nzira amubwira ati ntugire ikintu umukozeko. Bwana Mungu akamkuta njiani akamwambia usimguse kabisa.
hama abashikiriye alipowafikiria atatangura kubabwira ati kubera iki Yakobo watwaye abana banje tudasezeranye mugaye cari kimutwaye yaragiriye kugirira nabi Yakobo. Akaanza kusema kwamba sababu gani Yakobo anapeleka watu wangu bila hatua gani, lakini alikuwa na lengo ya kumfanyia vibaya. Hama Yakobo aramubwira ati je natinye nibaza ko uzohavungirira nabi. Yakobo akamwambia mimi nilikuwa naoga, nilifikiria kwamba utanifanyia vibaya. Hama barasezera ndagerageza kuza ndasimba kugira ngo nshike kuri inkuru. Wakaagana, niko najaribu kuruka ili nifikie hii habari. Hama Yakobo arabandanya urugendo. Yakobo akaendelea safari. Yakobo ariko aragenda, alipokuwa akiondoka, Yakobo ariko aragenda, basi katika kuondoka kwake Yakobo umutima uramurya, akahuzunika moyoni. Mwibuke ko Yakobo yarasubiye kwande kwa Esau. Mkumbukeni kwamba alikuwa anarudia kwa Esau. Esau nawe murazi shavu yari afitiye Yakobo. Na Esau iko na kasirani juu ya Yakobo. Kandi shavu Esau yari afise mu bisanzwe yari gufuta nk'umuryango wose wa Yakobo. Kwa hasira ambayo Esau alikuwa nayo kwa Yakobo, angefuta kabisa familia yote ya Yakobo kuiua. Hama Yakobo umutima uramubabaza arimvira ati none ngiye he? Basi akahuzunika moyoni Yakobo, akajifikiria sasa mimi naenda wapi sasa? Nashaka mudusomere mu itanguriro. Watatusomea Mwanzo gice cha 32 kuva Mwanzo 32 kuva ku murongo wa 3 kuanzia mstari wa 3 gushika kwa kangahe? 32 gushika 32 kuanzia mstari wa 3 gushika kwa 21. Yakobo atuma intumwa ngo zimwitangira imbere zije kwa Esau mukuru we mu gihugu c'Iseyiri mu ntara ya Edomu. Arababarira ati uku muba ariko muzobwira databuja Esau muti umusavyi wawe Yakobo yabana narabani kugeza ubu kandi afise inka, indogoba, imikuku, abakozi b'abahungu n'abakobwa. None adutumye kubikumenyesha databuja kugira ngo agirirwe akagongwa imbere yawe. Izo ntumwa zigaruka kuri Yakobo ziti twarashitse kwa mukuru wawe Esau, none araje kugusanganira kandi azananye n'ingabo 400. Yakobo acagira ubwoba bwinshi cyane arihebura, maze acamwo kubiri abantu bari kumwe nawe n'imikuku n'amasho n'ingamiya. Ati Esau ni yaramukaserukiye ku mugumwe akawunyaga, usigaye wokira. Maze Yakobo aratakamba ati Mana ya sokuru Aburahamu, Mana ya data Isaka, ewe Uhoraho, si wambariye uti subira mu gihugu cawe no mu muryango wawe, nanje nzokugirira neza. Izo mbabazi zose wagiriye umusavyi wawe n'ukuntu utampemukiye, sinari imbereye kugirirwa na bikenya, kuko najabutse Yorodani nitwaje agakoni gusa. None ngarutse ndimwo imigwi 2. Ndakwinginze nunkize unkure mu maboko ya mukuru wanje Esau, kuko ndamutinya ntaze akanyicana n'abana na banyina. Kandi ni wewe wambariye uti sinzobura kukugirira neza, nzohindura uruvyaro rwawe rungane n'umusenyi wo ku kiyaga w'isinzi utoharurika. Ararangaho iryo joro yakira kuvyo yari afise ngo abihe Esau mukuru we ko ingabire. Impene zivyara 200, isuguru 200, intama zivyara 200, imfizi 200, ingamiya zivyara 30, ivyana vyazo inka 40, imfizi 10, indogoba zivyara 20 n'ivyana 10. Abiha abantu biwe ubusho bwose ubwabwo. Arababarira ati nimube muragenda imbere mujabuke kandi mugende mutandukanye hagati y'ubusho n'ubundi. Abwira uwa mbere ati mukuru wanje Esau nimwahura akakubaza ati uruwande kandi uja hehe, n'ivyo ushoreye nivyande, uheze umwishura uti nivyo umusavyi wawe Yakobo n'indamukanyo akurungikiye databuja Esau.
kandi nawe nyene ari nyuma yacu. Maze abarira n'uwa kabiri n'uwa gatatu kuno nyene, n'abashoreye ayo masho bose ati, uku mube ariko mubarira Esawu nimwamubona, kandi muvuge muti, mbere n'umusavyi wawe Yakobo ari nyuma yacu, kuko yiyumviriye ati, reka ndamuhwamikisha ingabire zinyitangire imbere, mpeze mbone guseruka imbere yiwe, kumbure yondeka akampangaza. Nuko izo ndamukanyo ziba ziragenda imbere, ariko we arara ngaho iryo joro aho abiwe bacumbitse. Amen. Imana ishimwe. Murumva ko muri iki gisomwa Yakobo yaguma avuga Esau gusa, yaguma yiyumvira Esau gusa. Basi katika hii somo alikuwa anajifikiria Esau tu. Yakobo ntiyigeze abona ko ikibazo ariwe atari Esau. Akujifikiria kwamba nafasi yumo ndani sio yake. Mwibuke ko ubwa mbere bakivuka ko Yakobo yaje amufashe Esau. Kumbukeni kwamba walipozaliwa Yakobo amemshika Esau. Hama mwiba umugisha, akamwiba baraka. Hama izina rya Yakobo bagerageza kuvuga ngo n'umuntu w'umubeshi, umuntu naragerageje kuraba mu yandi maverse avuga ngo n'umuntu w'umubeshi, umuntu yiba mu bisanzwe. Basi Yakobo, jina Yakobo ni mtu mwongo, mwizi. Hama Yakobo ko yasubira hariya we yumvira ukungene yoha nk'igiturire Esau, mu bisanzwe nk'uko muyigiturire. Basi Yakobo alikuwa anajifikiria gisi ya kumpa rushwa Esau. Na hano hamwe bavuga ko Yakobo we yari yifuza guhinduka. Na hamwe ubisoma ngaha. Hakuna nafasi wanatuonesha kwamba Yakobo alikuwa anataka kubadilika. Ariko urabona ko ikibazo cyose yabona kumengo ni Esau gusa. Shida yake yeye ilikuwa ni Esau. Ona ko yagerageje kurungika ibintu. Alijaribu kutuma vitu kugira ngo urumva aze agerageze guhamika uburake bwa Esau, ili apate kupunguza hasira ya Esau. Ariko nta hantu na hamwe ubona ko we yari yifuza, umutima we wari wifuza guhinduka. Hakuna na nafasi moja ambayo tunaona kwamba moyo wake ulikuwa unahitaji kubadilika. Mama wadusomera ku murongo wa 22 ahanyene. Watusomee mstari wa 22 hapa. 22 avyuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bompi, inshoreke ziwe zose n'abana biwe uko ari 11, ajabuka icambu ca Yaboki. Arabajana abajabutsa uwo mugezi, ajabutsa n'ivyo yarafise vyose, maze Yakobo asigarayo wenyene. Haleluya, wenyene. Imana ishimwe. Ngo ariko Yakobo ngo asigarayo ngo wenyene. Imana ishimwe cyane. Yakobo akakaa peke yake. Ngo Yakobo ngo asigarayo wenyene. Imana ishimwe. Akakaa peke yake. Wobandanya umurongo ukurikira gato. Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye, akora ku ngingo zifatanya ifyinga n'itako rya Yakobo, imerero ry'itako ryiwe rirahinyagara bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati, ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati, sinkurekura utampezagiye. Haleluya. Nawe aramubaza ati, witwa nde? Ati, ndi Yakobo. Aramubarira ati, ntuzosubira kwitwa Yakobo namba, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Amen. Shawugeza. Imana ishimwe. Murabona rero kuva ku murongo wa 22 kuanzia mstari wa 22, Yakobo yararambiwe n'ubuzima yarabayemo. Alikuwa ameshachoshwa na maisha anaishi. Hama Yakobo yigira inama mu mutima, akajiambia moyoni, aravuga ati je ndarambiwe n'ubu buzima, na akasema kwamba anachoka na haya maisha. Mwibuke ko ikibazo cha Yakobo yabona ko ari Esau. Kumbukeni kwamba shida ya Yakobo ilikuwa ni Esau. Ariko Yakobo aragera ahantu aravuga ati je ndarambiwe n'ubu buzima. Palifika nafasi Yakobo akachoshwa na haya maisha. Yakobo abona ko ikibazo atari Esau, ikibazo ari Yakobo. Basi alitambua kwamba shida sio Esau, shida ni yeye peke Yakobo. Imana ishimwe cyane. Amen. Hama arungika ngo umuryango wiwe ngo ariko ngo asigara wenyene. Imana ishimwe. Akatuma familia yake akabaki peke yake. Yakobo yafashe ingingo yo gusigara wenyene. Imana ishimwe. Yakobo ameshika uamuzi wa kubakia peke yake. Hama Yakobo afata ingingo yo kurondera Imana. Imana ishimwe. Yakobo akashika uamuzi wa kumtafuta Mungu. Umutwe w'ijambo na wise ngo guhindurwa na Yesu. Imana ishimwe. Kichwa cha neno nimekiita kubadilishwa na Yesu. Biblia ivuga ngo iryo joro ngo Yakobo
ngo anigana ngo n'umumarayika. Imana ishimwe. Biblia inatuambia huyo usiku akapambana na malaika. Mwisezerano rya kera umumarayika w'Imana bavuga ngo ni Yesu. Basi katika agano la kale malaika wa Mungu alikuwa kama ilikuwa ni Yesu. Kandi uri kurasoma anya mwise Israeli uko urabona aca bandika ngo muri utu dusiguro batanga muri commentaire bavuga ngo Israeli ngo risigura kunigana n'Imana. Imana ishimwe. Israeli maana yake kupambana na Mungu. Yakobo yafashe ingingo aravuga ati je ndarambiwe n'ubuzima. Yakobo ameshika uamuzi akasema mimi nachoka na haya maisha. Ndakeneye kunigana n'Imana. Nataka nipambane na Mungu. Ndakeneye ko Imana vy'ukuri impindura. Nataka kwa kweli Mungu anibadilishe. Aha Yakobo ubwiwe yaratanguye gukira. Imana ishimwe. Hapo sasa Yakobo alikuwa anaanza kupona sasa. Kuko Yakobo yabona ko ikibazo ciwe ari Esau. Mbele alikuwa anaona shida yake ni Esau. Ariko ikibazo cha Yakobo vy'ukuri ikibazo yari Yakobo. Lakini shida yake haikuwa Esau, ilikuwa ni yeye peke yake, jina lake Yakobo. Yakobo ubwiwe ntiyitahura ko ubwiwe ari umubeshi. Alikuwa ajitambui kwamba yeye Yakobo ni mongo. We yabona umengo na mayeri azi gukoresha, yabona umengo nutujanja twiwe. Alikuwa anaona tu ni ujanja wake. Ariko we ntiyabona ko Yakobo ari we mubi. Hakukuwa naona kwamba yeye Yakobo ndio mtu mbaya. Uko niko ubuzima bwacu natwe tumeze. Ndivyo tulivyo katika maisha yetu. Hari igihe tubona umenga abandi nibo babi ariko ntitubone ububi bwacu. Unaona kwamba wengine ndio wabaya na hatuoni ubaya wetu sisi. Ariko Yakobo yigira ingingo. Lakini Yakobo ameshika uamuzi. Yakobo yingingo ati nukuri ndakeneye guhinduka. Akashika uamuzi akasema kwa kweli mimi nahitaji kubadilika. Ndakeneye kunigana n'Imana impindura. Nataka kupambana na Mungu anibadilishe. Imana ishimwe cyane. Amen. Hama ngo Yakobo ngo marijoro ryose ariko aranigana n'Imana. Yakobo akamaliza usiku wote akipambana na Mungu. Benda babazi kibazo ari umuntu ashobora kunigana n'Imana. Acha niulize swali, nani ameweza kupambana na Mungu? Ariko Imana yaramuretse. Lakini Mungu amemwacha. Imana iramureka. Mungu akamwacha. Imana iravuga ati reka ndeke Yakobo anigane. Niache Yakobo apambane. Hama Yakobo ndamukure mu Yakobo bwose. Imana ishimwe cyane. Alafu nimuondoshe Yakobo wote. Hama ikibazo cha mbere Imana yabajije Yakobo. Swali la kwanza Mungu ameuliza Yakobo. Imana yamubajije ati mbega witwa nde? Alimuuliza je, unaitwa nani? Mwibuke ubwa mbere Isaka yamubaza muzaninge yamubajije ngo witwa nde? Sikikumbuka vizuri alipoletea chakula Isaka alimuuliza wewe unaitwa nani? Hama Yakobo avuga ngo nitwa Esau. Yakobo akasema mimi naitwa Esau. Ariko Imana imubajije ati witwa nde? Sasa na Mungu anamuuliza sasa unaitwa nani? Yakobo aravuga ati usinyisubira guhunga ubu Yakobo nitwa Yakobo. Akasema hivi sasa kimbia. Avuga ati genda rambiwe n'ubu buzima bw'ubu Yakobo. Akasema mimi nachoka na hii maisha ya Yakobo. Hama Imana iramureka aranigana. Na Mungu akamwacha pambane. Uko Imana yanigana yamukura mu Yakobo. Jinsi alikuwa anapambana Mungu akamuondosha Yakobo. Imana yagenda imukura mu Yakobo. Mungu akamuondosha. Imana yamukura mu kubesha. Akamuondosha ndani uongo. Imana yamukura mu buriganya. Akamuondosha ndani wizi. Imana iramubwira, Imana imaze kumva ko Yakobo yakize. Mungu alipoona Aisha tambua kwamba Yakobo amepona. Ni nkuko Imana ari kumubwira ati ubunye Yakobo twokorana. Basi Mungu akamwambia hivi sasa tunaweza tukatumika pamoja. Yakobo yari yitahuye ububi bwiwe. Imana ishimwe cyane. Alikuwa ameshatambua ubaya wake. Imana iramubwira ati ntuciswe Yakobo. Mungu akamwambia wewe hauko Yakobo tena. Ariko ubu wiswe Israeli. Hivi unaitwa Israeli. Imana ishimwe cyane. Amen. Yakobo yahindutse ihanga. Imana ishimwe. Yakobo akageuka kuwa taifa. Wa muntu yari umwivyi. Mtu ambaye alikuwa mwizi. Wa muntu yabesha. Mtu alikuwa mongo. Ariko Imana imukuramo bwa buntu bwose. Mungu akamuondosha vile vitu vyote. Imana imuhindura ihanga. Imana ishimwe cyane. Ikamgeuza kuwa taifa. Mungu asifiwe. Imana iramubwira ati ntuciswe Yakobo kuva uno munsi. Mungu akamwambia tangia leo uko Yakobo. Uno munsi ko witahuye. Leo sababu umejitambua. Uno munsi ndakwise Israeli. Nakuita Israeli. Imana ishimwe cyane. Amen. Yakobo ahindurirwa amateka. Imana ishimwe. Yakobo akabadilishiwa basi. Biblia avuga ngo baranigana ngo ijoro ryose. Wakapigana usiku wote. Imana yari yamubonye ko Yakobo ariko aranigana ariko Imana iramureka. Mungu ameona kwamba iko napigana na akamwacha. Imana iramureka Yakobo arigwanirira. Mungu akamwacha Yakobo ajipiganie, Mungu akamwacha. Biblia avuga ngo bugomba buce ngo Imana ngo imuca ngo umutsi wo ngaha. Imana ishimwe. Basi alfajiri Mungu akamgusa kwenye mfupa wake. Imana ishimwe cyane. Amina. Yakobo ahindurirwa ubuzima. Yakobo akabadilishwa maisha. Yakobo ubuzima bwiwe burahinduka. Maisha ya Yakobo akabadilika. Yakobo ntiyasiye gutinya Esau.
akuongeza kumwokopa Esau. Kuko Yakobo yari yahindutse icyaremwe gishasha. Sababu Yakobo amegeuka kuwa kiumbe kipya. Haleluya. Amina. Yakobo yari yamaze guhinduka icyaremwe gishasha. Amekuwa amebadilika kuwa kiumbe kipya. Yakobo ariko yacumbagira ariko afise ubuisiraeli muri Imana ishimwe cyane. Ingawa alikuwa anaenda kama mlemavu lakini alikuwa ameshabadilishwa. Umugabo mutima yaniganye ariko yahinduriwe izina. Imana ishimwe. Amepigana na kabadilishwa jina. Biblia yavuga ngo uri muri Kristo Yesu ngo abacitse icyaremwe gishasha. Biblia inasema aliye katika Kristo Yesu anafanyika kuwa kiumbe kipya. Yakobo yari yahindutse icyaremwe gishasha. Yakobo amegeuka kuwa kiumbe kipya. Imana iravuga ati ko naguhinduriye izina kandi ko wemeye icuri. Mungu akasema sababu nimekubadilishia jina na kukubali ulicho. Ndagiye kuvugana na Esau nao. Imana ishimwe. Na kwenda kuongea na Esau sasa. Imana icyayitanga kuri Esau nao. Na Mungu akaenda kwa Esau sasa. Gaburake bwa Esau bwose. Gaburake bwa Esau bwose. Ile hasira ya Esau yote Yakobo yamushikiriye bwaheze. Yakobo amemfikiria hasira imeshakwisha. Imana ishimwe cyane. Amen. Nguyu umugabo yahinduwe na Yesu. Imana ishimwe. Mwanaume amegeuzwa na Yesu. Ubuzima bwacu natwe niko bumeze. Maisha yetu ndivyo alivyo. Kesho ubuzima bwacu tubona kumenga ingorane n'abandi bantu. Katika maisha yetu mara nyingi tunajifikiria kwamba tatizo ni wengine watu. Tubona ko ari abantu baduteye ibibazo. Tunaona kwamba ni watu wanatutia shida. Ariko n'ubu Yakobo butuzuyemo. Lakini ni Yakobo unatujaa. Imana irifuza kwidukura mu Yakobo ikadushira mu bw'Israeli. Imana ishimwe. Mungu anahitaji kutuondosha ndani ya Yakobo atugeuze kuwa Israeli. Imana irifuza ko iduhindurira izina ikadukura mu Yakobo. Mungu anahitaji kutubadilishia jina aondoshe Yakobo. Irashobora gushika ugasanga inzoga zarakwishe. Unakutana pombe imeshakuua. Urashobora gusanga ubusambanyi bwarakwishe. Unakutana usherati umeshakuua. Ariko Imana irifuza kugukura mu Yakobo. Mungu anahitaji kuondosha ndani ya Yakobo. Akaguhindurira izina. Ubadilishwe jina. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana iri kuyagwana na Yakobo. Mungu alipopigana na Yakobo ni nkuko yari kuyateragira vya vyamwa vyamhemu yera muri Yakobo. Ni kama Agisa alikuwa anapanda matunda ya Roho Mtakatifu katika Yakobo. Icumitamu urukundo. Anapiga ndani upendo. Icumitamu umunezero. Anatupa ndani furaha. Icumitamu amahoro. Anatupa ndani amani. Icumitamu ubugwaneza. Anatupa ndani utu wema. Haleluya. Amina. Yakobo umuntu ahindutse. Yakobo akakuwa mtu wa kubadilika. Yakobo bicaremwe gishasha. Akakuwa kiumbe kipya. Imana iduhe nukuri natwe tunigane n'Imana. Mungu atuwezeshe kupigana na yeye. Imana idukure mu Yakobo bwose. Mungu atuondoshe Yakobo wote. Imana idushire mu bw'Israeli. Mungu atufanye kwa Israeli. Haleluya. Amina. Imana vyukuri duhindure. Imana tureke Imana iduhindure. Ya kweli Mungu atubadilishe. Hari ibintu bingahe Yakobo yakoze ubwa mbere. Yakobo yafashe ingingo yo guhinduka. Kuna vitu ambavyo Yakobo amefanya. Kwanza ameshika uamuzi wa kubadilika. Yakobo yaribwiye mutima aravuga ati nukuri ubuzima bw'ubu Yakobo burandambiye. Alijiambia moyoni kwamba anachoshwa na maisha ya kuwa Yakobo. Kwambayeho mbeshera ngo ni Esau ubuzima ndaburambiwe. Ingawa nimedanganya kwamba mimi ni Esau hii maisha nayachoka. Ndakeneye guhinduka. Nahitaji kubadilika. Hama Yakobo afata ingingo. Yakobo akashika uamuzi. Afashe ingingo. Ikintu cha kabiri Yakobo yakoze. Kitu cha pili ambacho Yakobo amefanya. Yakobo ngo yitandukanije n'abantu bose. Ameachana na watu wote. Hama Yakobo aba wenyene. Akakuwa peke yake. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Nukuri hari gihe bidusaba kuba twenyene kugira ngo tunigane n'Imana. Kuna wakati vinahitajika tuwe peke yetu ili tupambane na Mungu. Umugore wawe ntazogufasha kunigana n'Imana. Mke wako hatakusaidia kupigana na Mungu. Abana ntibazogufasha kunigana n'Imana. Watoto hatakusaidia kupigana na Mungu. Imana irakeneye ko dufata imyanya yacu twenyene tukanigana n'Imana. Mungu anahitaji tuwe na muda yetu sisi peke yetu tupigane na Mungu. Haleluya. Amina. Imana ishimwe cyane. Amina. Imana idufashe dukure mu Yakobo bwose. Mungu atusaidie aondoshe Yakobo wote. Imana idukure mu Yakobo bwose. Mungu aondoshe Yakobo wote. Imana irakeneye kwidukura mu Yakobo. Mungu anahitaji kutuondosha Yakobo. Imana irakeneye kwitugirira neza ikadukura mu Yakobo bwose muri twebwe. Mungu anahitaji kutendea mema aondoshe Yakobo wote. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie. Ubuzima bwacu hari giumenga abandi nibo baduteye ibibazo. Maisha yetu utajifikiria wengine ndio wanatutia shida. Ariko ibibazo vyose ni twebwe. Lakini shida zote ni sisi. Iyo umuntu yahisemo guhinduka, mtu akiamua kubadilika, vyukuri arabona vyukuri ko ata muntu amuteye ikibazo. Kwa kweli anaona kwamba hakuna mtu anamtia shida. Arabona ko vyukuri ari wari kibazo. Anaona kwa kweli kwamba yeye ndiyo shida. Amaga kubita amavi hasi akabwira Imana ati ndakeneye gutabagwa. Alafu anapiga magoti chini anaambia Mungu akimwambia Mungu nahitaji kusaidiwa. Jambo j'Imana riravuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Neno la Mungu linasema njoni nyote wanaochoka na nitawapumzisha. Amaboko ya Yesu aracuguruye.
Mikono ya Yesu inafunguliwa. Urushe wese aramuruhura. Anayechoka wote anampumzisha. Urushe wese aramukiza. Anayechoka wote anamponya. Imana ishimwe cyane. Amen. Nukuri iryo jambo nari mfise tuganire yuko ubuyako Imana idukure mu buyakobo bwose. Ndio neno la leo, Mungu aondoshe uyakobo wote ndani mwetu. Umwanya bari bampaye uri kurahera. Muda wangu unakwisha. Imana idufashe idukure mu buyakobo bwose. Mungu atusaidie aondoshe uyakobo wote. Imana irandura ubuyakobo bwose. Mungu aondoshe uyakobo wote. Ameduhindurira izina. Alafu atubadilishie jina. Mwibaze yaba Yakobo, iyo Yakobo atemera guhinduka. Najifikiria kama Yakobo angekubali kubadilika. Mwibaze Yakobo yatemera guhinduka ngo yigira ingingo yo guhinduka. Jifikirie Yakobo angeshika uamuzi wa kubadilika. Ubuzima yari yishe ubuzima bw'abantu benshi. Alikuwa anataka kuua maisha ya watu wengi. Imana idufashe rero duhinduke. Mungu atusaidie sasa tubadilike. Imana itugirire ubuntu. Mungu atutendee neema. Imana itugirire neza. Mungu atujalie neema. Izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen.